bakunzi bahorikana TV nagira ngo dusubire dufatanye dusenge ego turasengera imitwaro imitwaro itandukanye wo gufise ego dufatanye we nanje dusenge tubwira Imana kuko dufise Imana yumva tubwira Imana ikundana tubwira Imana itabara tubwira Imana irinda bayo. Reka mugabo tubande dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 124. Turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'8. Ni ngufiya sindende. Haravuga ngo iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu nabe ariko abanyisirayeli bavuga aho urashobora kuhashira izina ryawe. Iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona hamwe ishavu ryabo ryarurumba kuri twebwe amazi aba yaraturengeye gose isuri iba yaraturenze ku bugingo bwacu amazi asuriranya aba yararenze ubugingo bwacu. Uhoraho ashimagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'umutezi. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Ugutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Amen. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, nifatanije na Benedata bariko barasengana natwe nanje aka kanya. Mwami Imana tuzanye ubwa mbere amashimwe imbere yawe. Turagushimira ukuntu wararanye natwe ukaba wemeye kutuvyura amahoro tubona twumva dutambuka dushobora Mwami Imana kwikorera byose dukomeye. Ubu n'ubuntu bugeretse ku bundi. Iri nishimwe rihora mu mitima yacu ntituzoreka kurikenguruka tukirimwa mwuka w'abazima. Rero Mana y'amahoro uri uwo kwizera uri uwo kwizigirwa. Umuririmbyi niwe yavuze ngo uri uwo kwizerwa ngo buri munsi buri munota. Wewe uri uwo kwizerwa, wewe uri uwo kwizigirwa. Wewe ntuhemukura abagukunda n'abakurondera kuko warabivuze neza ngukunda abagukunda kandi abakurondera n'umwete barakubona. Uri Imana duririra buri munsi kandi ukatwumva ukaduhoza amarira. Uri Imana dutabaza buri munsi Mwami Imana ukatwumva ukadutabara kuko arico Mwami wadusezeranije kutazokwigera turekera mu marushwa n'amagogwa ariko wavuze neza ngo nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Uranaduhumuriza mu ijambo ryawe uravuga ngo nimuhumure naranesheje rupfu na kuzimu buri munsi ndi kumwe namwe gushika ibihe byose. Rero ndasenga nterura Mwami Imana ibibazo imitima yacu ibyo tubona nk'imisozi tudashobora Mwami Imana kuduga ngo tuyirangize kubwo umuruho dufise wo muri inosi. Ndasenze ngo imbaraga zawe Mwami wanje zimwe zakura mu bapfuye zitumanukemwo twese mukunzi mwiza zidufashe kandi zidushigikire kurangiza imisozi iri imbere yacu. Ihinduka amatabi ihinduka ibiyaya unezereze imitima yacu kuko turi abana bawe mukunzi mwiza kandi nzi neza ko ubwawe wivugiye ngo tuguhamagare tugutazura dutabara. Rero ndasenze ngo dutabare Mwami Imana urabe. Haleluya. Ibitunaniza n'ibitugwanya ni byinshi Mwami Imana muri inosi yuzuyemo imiruho yuzuyemo umubabaro ariko ndasavye ngo ihumure ryawe ryumvikane mu mitima yacu twese nk'abana ukunda kuko ndabizi neza mukunzi mwiza ko umugambi udufitiye atari uw'ibyago ariko nuwa mahoro nuwo kutugirira neza. Mwizigirwa mwiza mutabazi mwiza utabura guseruka mu byago no mu makuba. Useruka utabara abahungu n'abakobwa bawe. Useruka utabara bakwambaza ku murango no mwijoro. Useruka utabare wa Mana we mutananigwa uraba bagwaje Mwami Imana arabagwaje mu bitaro. Mukunzi mwiza niwe muganga mukuru twizeye niwe utananigwa ni wewe. Haleluya. Niwe uvuga rimwe byose bikagenda neza. Vugira kuri ayo magufa yumye asubire mu buzima. Vugira muri abo bamaze igihe kinini mu bitaro. Vugira kuri abo bantu bose Mwami Imana Satani yagize imbata y'ibyaha. Abo bose uvugire kuri wo mukunzi mwiza. Ure kuri ijambo ry'ubuzima rirema igitangaza cihuse ku buzima bwa buri muntu we
wese mu izina rya Yesu Kristo. Harabafise abana mwami Mana bagwaye, harabafise abana babananiye Mana, turadugije ibiganza imbere yawe tukwambaza ngo manura imbaraga zimira izindi, manura ubushobozi bumira ubundi, usenye ibihome byose by'umugwanizi, unanize ikibananize kibatera ugitere, ari n'akarande birukako. Mukunzi mwiza ndasenze ngurekure imbaraga zirangize icago cyose n'intambara ku buzima bw'abana bacu, ku buzima bwabo twubakanye, ku buzima bw'imiryango yacu, abavukanye bacu, inshuti n'abagenzi. Mukunzi mwiza ndasenze ngo wigaragaze ukore bikomeye mwami. Ni wowe twizeye, ni wowe twizeye, ni wowe twizigiye, kuko ni wowe ufise ijambo rya nyuma kandi ryo uvuze mukunzi mwiza ntawe urivuguruza, kuko ni ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo wugaye ntawugura kandi niyo wuguruye ntawugara. Aya kosaya libosi elebonde. Ndahamagaje imbaraga zimira izindi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuguruza icyo Satani avuga ku buzima bwacu, ndavuguruza icyo umwasi avuga ku ngo zacu, ndavuguruza icyo umwasi avuga ku rubyaro rwacu, ndavuguruza icyo umwasi avuga ku bo twubakanye, ndavuguruza icyo umwasi avuga. Ndavuze mwami Mana ngo wavuze ngo amahoro amahoro amahoro, nanjye ndavuga ngo amahoro mu bacu, ndavuga ngo amahoro mu bana, ndavuga ngo amahoro ku bo twubakanye, ndavuga amahoro mu bikorwa dukora, ndavuga ngo umugisha w'Imana utembe nk'uruzi mu bigega byacu mu izina ryawe gera Yesu Kristo, umwagazi w'Imana nzima. Uri uwo kwizegwa, uri uwo kwizigirwa, utegura imitego imbere yacu buri munsi. Oh haleluya haleluya. Ugwisha imvura y'umugisha rero kuba kwiteze bose, kuba ariko barakwambaza akakanya, umanura imvura y'umugisha wawe itembe ku buzima bwacu twese nk'abantu ukunda. Uri uwo kwizegwa, uri uwo kwizigirwa, wewe ntuhemuka, oya ntuhemuka na rimwe mwami Imana. Abaguhamagaye urabitaba, abagutabaza urabatabara. Rero sero gutabare kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, natwe nk'abantu ukunda tuzogaruka tugushimire, tuvuge ngo twabonye Imana, twabonye Imana. Tuzoshingira intahe izina ryawe Mana. Erega niwe uduhoza amarira, iyo turira uraduhoza, iyo tugwaye uradukiza, iyo tubabaye uratunezereza. Ndasenze rero ngo amahoro yawe n'umunezero wawe byuzure mu mutima bariko barasengana nanje mwami Imana. Witeho kimwe ku kindi mwami, witeho kimwe ku kindi, unezereze imitima y'abakwambaza. Oh uri uwo kwizegura gahezagirwa, mbega wose nande uringanira nande wogereranywa nande, ntawe uhari nta n'uzo kwigera bahaba. Uri Imana isakaje imbaraga n'imbabazi, uri Imana isakaje urukundo n'ubuntu. Uhimbazwe nyaguhora, ushigwe hejuru mwizigi, gushigwe hejuru mutabazi mwiza, wowe utabura guseruka mu byago no mu makuba. Wowe ugirira neza babi nabeza, kuko wogwishiriza imvura yawe bose, ukakiriza izuba ryawe bose. Izuba ryawe mwami Imana, mu bariko barasengana nanje wisha imvura yawe mwami Imana. Yo n'abatarakumenya n'abatarakizwa ndavuze ngo reka gakiza kawe kamanukira abantu bose. Oh Mana yanje mwami Imana, ukore ku maso ya benshi babone, no ku matwi ya benshi bumve iki jambo ry'Imana rivuga. Mwizigirwa mwiza, ndagukunda kanatsinda. Ni wowe wabanje kudukunda, sitwe twagutoranije, sitwe twakurondeye, ariko ni wowe waturondeye, wadukuye mu mwiza, udukura kurudukiza ukuboko kwawe gukomeye. N'ubu rero ukomeze kugaragara mu miryango yacu mwami, ukomeze kugaragara mu bitunaniza n'ibitugora, tubone kugirirwa neza nawe Mana. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kuvyumvise. Amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.